Mwaramutse neza kuva aho Uvira itombeye, aho Uvira ifatiwe. Bamaze iminsi bambaza Mbayahaga yagiye hehe, mbega Mbayahaga ari hehe? Jewe rero inyishu imwe nobaha simple, ndayivuga mu Congereza, I'm not my brother's keeper. Okay, iwo ni inyishu Gahini yahaye Imana imubajije aho yashize Abeli. Ngo sicyo nshinzwe mwene wacu. Okay, ntabwo ndi Gahini, nakurikiranye internet ndamurondera mugasubira kumutora. Icyo natoye ni video yakoze hareze nk'amezi ane mu kwezi k'umunani, yavuga kuri amasezerano ya Washington. Naje nagize ko commentaire kuri Semerera, ndaja kuraba aho duhuza kuri commentaire nakoze naho tudahuza mu busesanguzi, hanyuma ndabe uwavuze ukuri. Reka tumwumvirize, ndaze ko kumbure mu mukumbuye. Ni video ya kera nayitoye kuri Utamu podcast, ni video mu k'umunani, ariko birafasha kugira turabe ko unaka iyo asesunguye ikintu hanyuma kari imisi tukaraba yuko ivyo bintu yasesanguye vyari byo canke ko yibeshe. Usubiye ko nibaza ko benshi na benshi batafite ububasha mugabo bavuga ivyo biyumvira, ico no kwita wishful thinking, mugabo bakarengana realite iri kuri terre. Reka mumumvirize. Uti ata amasezerano ya Washington harimo imitego. Umutego ushobora kuba abantu batawubonye ariko barayasinya, mu bamara kuyasinya umutego abantu bakaba batanguye kuwubona. Amasezerano ya Washington bavuga yuko u Rwanda rushobora kuba rwarahenzwe, bigatuma bisanga mu buryo ne kwita ariko bose ko babisigura da. Mugabo nawe akavuga ati uravye amatangazo asohoka hagati ya Muyaya wa Kongo na Nduhungirehe w'u Rwanda, si bimwe. Bose akubwira ngo yabaye yatanye victoire, ubundi watanye victoire. Muga amasezerano yaba yanditse twese turayasoma, n'uwari hanze arayasoma, uravyo akana yanarize. Abantu bize bazi gusoma no gusesangura cyane kuraba ibintu, s'abantu bo guhekenyera ngo bace bamira. Abantu barabiraba. Bon, ibavuze n'ivyo kirazira ko abantu baguhekenyera ngo umira, na cyane cyane nka Mbayahaga. Ayo masezerano ushobora kuja kuyasoma ari mu Gicongereza no mu Gifaransa, kumbura mvuze ndimi zibiri ushobora kusoma version imwe kugira ngo sinabwo ari birebire ushobora kuvyumva n'ibintu byumvikana cyane, ntibirimo amaterme y'ikiregalizi y'amategeko menshi cyane, ushobora kusoma ukabitahura muri izo ndimi. Ariko reka dukomeza twumvirize ko adahaba ashaka kuduhekenyera ngo tumire. Abantu barabiraba. Nyemerera ngere hano harana haza ati mwitonde, aturiya mushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu, uyu wo mu Kongomani cyangwa se muri Kongo, uyu mudamu uyu n'uyu mufasa Nduze Wagner, uyu mukobwa n'umudamu ati burya ashobora kuba atari umukongomani pira cyangwa kuba afise ngo n'amaraso y'ikindi gihugu, ngo ni icabwe gikomeye cyane. Kubereka ko ivyo bituma umuntu atagira ubwere bw'igihugu bwa Kongo. Bo bavuga bati ashobora kuba yarahenze abo hakurya Akanyaro kubera ngo ubwenge afise burenze mu mwayo masezerano. Agomba tubifashanye tuyarabire hamwe. Aya masezerano u Rwanda go baruhombye iki habayo kumva. Bwa mbere hoho je ndayasomye, hari umuntu w'umunyabwenge twari ko turayaganira ko asobanutse ko turaganira. Je nabonye yuko harimo imitego itatu u Rwanda rwaguyemo, kandi kugira ruyivemo c'est impossible. Abanyarwanda habahumbe neza, n'abandi babafasha intambara muri Kongo, hano bahategere neza. U Rwanda rwaguye mu mitego itatu. 3 pièges. Iya mbere, u Rwanda rwasinye yuko rugiye gukura abasirikare bago muri Kongo, kandi rutari rwarigeze rwemera no kuvisa ingabo. Kwaremeye mugabo ko rufise y'abasirikare ugiye gukurayo, kandi bwa mbere atabahaka basinye ko rugiye gukura abasirikare bago bari muri M23 bari muri Kongo. Kandi uzi yuko ko biyo ntambara itangura wagumye ruvuga yuko atangabo rufise muri Kongo. Muga murajya amasezerano u Rwanda rwasinye ko rugiye gutuma budonko gutahana abasirikare bago bari Kongo. Kuri cyambere bon, ico tugihuriye ko, usivye ko hari umuntu w'incabwenge avugana na Mbayahaga ngo avugana n'umuntu w'incabwenge, uwo muntu
anyway ariko ico nayo nakivuze yuko bitumvikana ko umuntu avuga ko azokura y'ingabo kandi yaravuze ko atangabo ziriyo mugabo iyo si avantage yo kuri Congo mu bisanzwe Congo niyo ikeneye y'amasezerano kubera iyo yari menace bon mvuze yari menace kubera iyi ntuze yasohotse iyi video yasohotse mu 8 ariko vyarumekaza yuko Congo novuga ko hari amaze gufatwa ndibaza Bukavu na Goma donc niyo yari kiratabaza iyo rero hari ikintu kidafudutse mu masezerano ari wewe uri musi ico gihe ni ubuhomvye navuga ko donc ajya amasezerano atakintu yamaze et j'avais raison urabona yuko yapfuye kuhera hadaze n'imisi mike yibukavu Buvira ikaba irafashwe bo ico tukibona kumwe nta sanse byarifise kuvuga ngo tuzokora ingabo kandi ubwambere bavuze ko atazari ziriyo ndavyumvikana ko harimo ibintu bitari sincere muri ayo masezerano en principe navuze kwanza kora inka brouillon umuja kuraba iyo video narikoze ariko reka dukomeze twumvirize son excellence Mbayahaga cyo kintu nyene wemera budafiseyo no kuri abantu udafiseyo uwo n'umutego nyene baguyemo umutego ugira kabiri ndagukwereke muri ayo masezerano bavuga yuko abarobere ba M23 bariko baragwana Congo hari abazokwinjizwa mu gisirikare ca Congo FARDC mugabo bazokwinjizayo Leroyo donc abari royal n'abari fidèle au gouvernement du Congo abizigiwe na leta ya Congo abari royal nyene urumva hanyuma kandi ni sur appréciation du gouvernement de la RDC nizo kwitorera après umva no kuvuga abo yizeye yabonye abatura bashiramo c'est ça de amasezerano rero wiravye gutyoye nta muhemu venetura n'umwe azoje mu gisoro ca leta kandi ashabwa ati we ntitukwizeye nawe uko izi critères zibiri ntazoba afise ugiye kuraba abazokwinjiramo uzosanga ari abazarenda Okay, ico nanje nagisesanguye mugabo nakibonye différemment je navuze ko Congo Tshisekedi atari en position kandi hari imbere ko Uvira ifatwa ndabo ni Congo nabwo ari mi position kwempoza ingene azokwentegera abarobere mu gisirikare ubwo bashe ntabwo ifise kumbure dohazo ivyo bumvikanyemo mugabo ngo Congo nizo kwihitiramo abo yinjiza mu gisirikare no mu gipolisi ivyo byari nonsense ko narabivuze muri iyo video yanje ntabwo Tshisekedi ari muri iyo position ahubwo ejo bundi nufise Dr Oscar Barinda avugira umuhari AFC M23 avuga yuko abazarendo n'abasirikare ba Congo bari muri Buvira bari invited bari invité bashobora kubaha training bakahugura bakabinjiza mu gisirikare no mu gipolisi kandi ivyo bakora aho M23 ifashe ko navyumvise baca barondera abantu b'abakongomane bakabaha training hanyuma akaba ari bashira mu maposition nta Congo nta Tshisekedi cyo kwempoza abantu bafite territoire ingana ngo Burundi no Rwanda uteranije gusumvya imahamba ko mbara kwanza batabuvira ubavuga ngo nzoshiramo uwo nshatse ivyo nta sanse byari bifise kuvuga ngo tujye mu bazarendo abazarendo ndi yabugese kwasha mu gisirikare giye kwanza ko navuga kubera iki Tshisekedi agira mirise niyo yashira mu gisirikare akabahemba igisirikare cyo muri Congo kigira abantu benshi bahagwirwa barasana mu makartier kandi bari kubagwanira cause imwe ya Congo je ne comprends pas anyway yorindira ngo Trump agushe ko signature gwa nyiza bazarando mu gisirikare abakongomane uri mu ntambara urari kure kurokirita kugomfura gisirikare sinubwo itumurindira ko Washington Trump aguha uruhusha ko kuja gushiramo abantu mu gisirikare ciwawe I don't know Mbayahaga we sinze yanalize yawe numvumenga sinumve kuntu wishima ngo Congo irafise ububasha bwo kwempoza aba M23 abisha mu gisirikare iyuvanye hehese nibo bari royale kuri gouvernement ya Congo nibo bariko bagwanya abagwanya leta ya Congo kuko batasha mu gisirikare bazananise neza rero yuko niba yamara kubashira mu mazone do cantonnement sivyo bagagomba gushira abagwanye bose ko bazobashira hamwe abijwe mu gisirikare ca Congo bazokina umuntu yabaye royale kuri leta kandi ari fidèle kuri gouvernement ya Congo hama mu kubatora les critères ni appréciation ya leta ya Congo nizitorera uwabaye royale n'uwabaye fidèle kuri yo aho urumva M23 irimo nta muhagarikiza azobamwe none wahe byanditse ko ari leta izitorera none ama bamwenda kubwira imitego ari kuri naïf uri extreme
extremely naive nimba tabigira n'amanyama nta kuntu wari gufata ubona ko abantu bafise parti ya Congo baguma batwara terrain aho batambutse bagenda bitambukira nka ariko baca muri park nabo abarundi bavuga ngo barazibiye bavuyeho bakuyemo akabo karenge niko banomvise babivuga mu Kinyarwanda nta kuntu uvuga ngo Kisekedi ngo azohitamo buyishaki ngo harababanye ngo barapfuye ahubwo Kisekedi aravyo nabi na kinshi baramufatana kuko nta arme afise leta alone kuvuga ngo arafite ivyo yempoza sinumva iyo analyse ukuntu wowe utayibona ko it's obvious it was painfully obvious vyaribonekeza simwe gituma sepa kumbure ya rero aho Rwanda naho barataye mu rudubi M23 iracija hese yijahe nyene donc urumva yuko ubu n'umutego ugira kabiri u Rwanda rwagoye umutego ruvuga yuko rugiye gukura y'ingabo muri Congo rurabisinyira kandi rwari rumaze igihe rutanga amaraporo ruvuga yuko atamusoda wago ari muri Congo c'est-à-dire muri amasezerano bimwe bahora bagizwa byose kuva kera bavyemeye ko bafise y'abasirikare icya kabiri muri ayo masezerano ntuzeriza code Washington uravyumva havuga yuko abagwanye imihari yagwanye abazoshirwa mu gisirikare ca leta hazoshirwa umuntu yabaye royal kuri leta ya Congo akaba na fidèle kuri guverinoma ya Congo ariko bw'inshuro 40 nko kandi azoshirwa mu appréciation ya guverinoma de Kinshasa ese uko apprécier abantu bari bamaze iminsi c'est-à-dire mu isanzwe ro M23 yarabaye condamné u Rwanda rwarayitaye ese tuve ko u Rwanda rwabigize rubibona ntabyo nzi canke ntayihari ntabyo nzi bishobora kuba byayo twabwa tuti izo nta M23 no Rwanda ntibamwe Rwanda burene baza yuko u Rwanda buruvuze ati tuzotahana abasoda bacu bari muri Congo hazotaha M23 iratahira se irashija mu Rwanda isubirira iwayo ese mbahaga kuri gutwenga hari mu kumunani hamaze gutaha bangahe iyo anaze kutashwa kugura anaze ya dola situation kuri terrain yo region murayizi amasezerano washaka na FPR ifata u Rwanda hari amasezerano ko bagira Arusha abantu bose amasezerano yo Arusha nayo bakurikije barayavuruguse bo sinze amasezerano amaze kuba hagati y'abantu bo muri Est ya Congo na gouvernement central de Kinshasa nibaza ko arenga c'est pas chumi cyo none yarura wumva yuko ayo yande kubera just Trump ahari yuko yoyo eceba Bible abantu bikurbako reka daje nanze ko amasezerano yari chiffon nabivuze agisohoka ni iyi ni brouillon kwa nakoje terme yuko ari nk'urupapuro umuntu yajana muri toilette umugende murabe video nakoze jewe juste bakiva gusinya i Washington so sinuvuga ituma wewe uyabona nka Bible ugatangura gushanta I don't understand ubusesanguzi bwana bayahaga sinzi uko bimeze uwo n'umutego ugira kabiri uwa gatatu rari ukaze bavuga ati hamwe RDC ahaye batwigwaneho banyumve neza banyumve nawe ari umutego barabaha umva yemvere turayo c'est finito ati hamwe RDC by the way mu masezerano uyasomye ntabwo wanominatinga imigwi runaka bavuga imigwi juste groupe armées donc kubyo nahubwo naribaje none bon ikindi hari ikintu yasimvye ikintu vya mbere en fait démantèlement ya FDLR but anyway icyo nashaka kuvuga nuko imigwi yagwana bavuga ngo imigwi yagwana ntabwo badoma ko ngo M23 twigwane ko ibintu nk'ivyo canke wazalendo sinuvuga ituma vuze ngo M23 vyabo biraheze mu ngo twigwaneho reka tubavuge ko kumenga n'imigwi itandukanye muri amasezerano umwe bayifatira hamwe mu kivunga but continue igwanye n'abarobere ikirobere yego u Rwanda rukihenda rukenterevena ruzogeze violation des accords de Washington comme ça hazobaho intervention internationale na ico gihe rero haca habike haca ba application des droits de poursuite ivyo biriho muri ntuzuye muri droit international humanitaire nibyo navuganye no that's faux iyo droit international humanitaire ishyira mu poursuite ni yaje numvise humanitaire ni janye humanitaire impunzi n'ibiki droit international humanitaire
iri muri article yihe droit yanditse he yasinywe ryari ni convention yihe et puis je kuba iri mu mugabo ntabwo ari mu masezerano antuka nta procedure mu masezerano ntayo nabonye je narasomye u Rwanda rushaca rukurikirana oya suko imbere yawumeze gute urumva ingene bimeze basinye bati Kongo ikagwana n'umugundi w'abaroberi wari wo wose u Rwanda rukihenda rukentervena rumaze gusinya y'amasezerano c'est-à-dire yuko hazoca haba application ya droit de poursuite c'est-à-dire nk'ubu Kongo irasha abaroberi bagaca biruka baja mu Rwanda Kongo irabarasa gushika Kigali irabakurikirana kandi biri appuye par la communauté internationale ni ukuvuga rero za ngabo z'amahanga z'amakungu ziba zihari kandi u Rwanda rurabizi kuko iyi principe nyene de poursuite droit de poursuite niyo bakoresheje 98 bakurikira baja muri Zaire bavuga ngo bakurikiye FDLR barayizi nico iyi niyo yatumye u Rwanda rwinjira muri Kongo rukaguma rusigura yuko rwakurikiye abasi abaroberi bariko bararwanya aha rero ubu nabo haragezwe ko babageze ko Tshisekedi bagira amaka Kigali nundi mutego ugira gatatu ukaba umutego no kuri babandi ukaba n'umutego hehe kuri twigwane ikihenda igatera ikagwana na Kongo kuko bakabandanya bagwana emwe tuza bati je turasinya bagaca biyita ngo ni twigwane FRDC ikabasuka ko mucana bakaca bahungira mu Rwanda bakihenda u Rwanda rukaintervene canke bagahungira mu Rwanda u Rwanda rukabakira c'est-à-dire ko bifise uburenganzira bakurikira bwo kuvira les frontières droit de poursuite biri muri droit international humanitaire ivyo biremewe rero aha naho rero twigwa ivyumve rero u Rwanda ntushobora kuzobakira u Rwanda wasinye ko udashobora gusubira kwivanga mu vyabo tiguye intervene u Rwanda rwahejeje ibintu byo muri Kongo kwapfuye kwabejeje iyi mitego ko ari itatu nta kuntu bashobora kuyikwepesha bakaba kuyicako ga apotre kuyitegura reka mvuga ati u Rwanda ntushobora gutegura ino mitego M23 umutego bafata ntushobora gute okay reka ngize hano mugabo kumva uri kurabana situation yo muri Kongo kuri tele ukumva yuko somehow Tshisekedi afise ubasha bwuko yinjiza muri gisikara ciwe no mu gipolisi abantu yishakiye muri M23 kabanza karaba yuko bari fidèle loyal tacha bakoze kana kwinjiza mu kamwe ukumva yuko hagize u Rwanda ruje gukora ikintu muri Kongo canke hagize umuntu ahongera muri Kongo yari kubutera ko Tshisekedi azoca Kigali itirafabo bo sindiko ariko ndatwenga Kongo kurikira bamenase siko nda kokeza intambara ko navyo nkunda mugo ndi kuraba umuntu umusensanguzi ashobora kuja kuri televiziyo kuri radio agasesangura ibintu vy'amafuti kandi abuzire realite sur terrain jewe nubwo ntari umusensanguzi akomenga mbayahaga munini je veux dire naravuze yuko ayo masezerano ata byinshi vyumvikana harimo na cyane byo vuga ngo Kongo izokwihitiramo yiza mu gisirikare hakongera ko nuko M23 cyangwa FM23 bakiri kwa negosia idoha naranabaza none se amasezerano ko avuga Doha ahurira he n'ayandi bari kubasinya uno munsi ko u Rwanda M23 itarepresente i Washington amasezerano ko barasinya abaplika nkande kandi batari Washington ibintu byinshi bibazo byinshi byaboneka ko bijya bintu bya théâtre diplomatique canke je ne sais pas international byo ku Trump yidigadiga ngo no mudiri maker sinzi abanyafrika nawe cyo bari bagiye kwiyimira hari abakora mugabo je navuze ku munsi wa mbere akivayo ko ni humiliation hanyuma ndakora amasezerano mvuga yuko aya amasezerano atasanzwe yari afise ubu I'm being proven right donc iboneka ko mvuze ukuri kuko imigwano ntiyahagaze amazana kubanga nta nico nta n'ikintu nta sanse nimo yari afise hanyuma umugabo ngo Tshisekedi azogenda shikene Kigali okay
good luck mugire umunsi mwiza, tuzosubira. Bye bye.